Abakenguzamateka babanje gutega amatwi urongoye umugwi w'amaho ujejwe ibibazo vy'ubutunzi w'iziyo nteguro. Ngo iyo nteguro y'ibwirizwa rizogenga amasezerano aba hagati ya leta nabikorera utwabo ngo izofasha mu korohereza abikorera utwabo kuzana imitahe yabo. Baciye baca mu mizi iyo nteguro aho babajije umushikiranganje w'ubutari n'agataka Manirakiza ibibazo bitari bike na cane kuvyerekeye iruhara leta izogira mu itunganywa ry'amasoko. Umushikiranganje akaba yabamenyesheje ko abikorera utwabo aribo bagiye kwitunganiriza ivyigwa bisabwa. Akaba yaranerekanye ko iyo nteguro ikenewe cyane kuko ngo hari imigambi yananiye leta ica yisanga itegerezwa gusaba intererano y'abikorera utwabo. Abo naba kenshi bakaba bahagarikwa no kubura ibwirizwa nk'iryo. Aho yatanze akararo k'umugambi w'urugomero rwa Kanuguza wateguwe kuva mu 2010 ariko bari bemeye uburyo bakaba bahagaritse kubera babuze iryo bwirizwa. Abakenguzamateka bakaba baciye berekana ingingo zikwiye guhinyanyurwa gushasha. Barangije bemeza ingingo zose zigize iyo minyanyuro aho abakenguzamateka 33 bari batonze bagyemeje bose.